Ndabaramukije cyane bakunzi ba Africart Gospel Tv kuri mikroni ihuize Cedric uyu munsi Africart Gospel Tv tukaba natwe tutatanzwe gushika ku kibuga airport Melchior Ndadaye ho twaje kwakira abarimvyi badasanzwe aribo VESTINE na DORCAS bakaba bafise iteramo kidasanzwe kizoba kuri wa gatandatu itariki 23 kuri source dinir. Rero numva umengo no watumirira cyane kugira ngo tuze gukurikirana uko baje mugumane natwe. Iyi ni Africart Gospel TV ntitwatanzwe ariko numva no batumira cyane umutima wanje wose kwakira abavuga butumwa bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Mwara turabaramukije banditse namwe bamenyesha makuru mwaje kudutera iteka ku munsi udasanzwe aho twaje kwakira VESTINE na DORCAS kuva mu gihugu cy'u Rwanda bari kumwe n'umumenyesha makuru yaburiye akabunywa umwe bamenyesha makuru bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda Irene benshi muramuzi akaba ari nawe asanzwe ari manager wabo bakaba basanzwe bafite igiteramo itariki 23 azora ko munsi wa gatandatu kuri source dinire ni igiteramo kijanye n'impimbazamana ni igiteramo twiteze abantu benshi ndetse n'igiteramo kizokwitabirwa n'abantu benshi mu kwizera kw'Imana. Turi kumwe kandi na Prophet Modeste muramuzi umwe mu bantu bashoye kuzana bano baririmvyi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda hano iwacu mu Burundi mu gihugu gitemamwo amata n'ubuki. Turabaramukije VESTINE na DORCAS. Ngo mutavuga n'ubu. Neza. Mumeze neza. Cyane gose. Turifuza kumenya urugendo rwa rumeze gute mbega nta kibazo mwagize nta cyo baca bagoye kugira mushobore gushika hano iwacu mu Burundi. Ntacyo twaje neza byo bari bayiga kangahe mushitse hano iwacu mu Burundi. Niki kintu cyabatangaje muri minota mike gusa bamaze gushika hano mu Burundi. Ni minota mike ntago ndakibona neza ari nyibona. Ego dufise press conference ariko turifuza kumenya abarundi bitega iki na cyane cyane mukaba muri bamwe mu baririmvyi kazi bakunzwe cyane hano iwacu mu gitaramo muzokora ku munsi wa gatandatu abarundi bitega iki bitege kubona Imana guhimbaza Imana kubona ibyishimo bituruka mu gihugu cyayo mbese no kubona imbaraga zo mu gihugu cyayo bitegure kubona ibintu byiza cyane kandi bifatika dushobojwe n'Imana turizera ko nibivuga bizomuguruka kubera ibizera nibivuga bizogira gute bizomuguruka Irene nawe tukuramutse Muraho bavyeyi. Ego ibijanye n'itangazamakuru urabimenyereye ariko nk'umuntu baherekeje VESTINE na DORCAS ni kucuro yabo ya mbere bashiso hano iwacu mu Burundi ariko ngese nibaza ko ryo bari gambere Mugabo nanje ni jambere. Igambere mugabo? Ego mugabo. Wabonye gute mugabo? Mumeze neza kwe. Umeze neza. Ariko nabonye abantu beza mufite amasura meza murasa neza bivuze ko mufite n'Imana muri mwebwe uje gutarama ibindi rero ni muri press conference Ego ndakijijwe. Sansa nibaza neza yuko ibibazo biza gukurikira tuza kwibariza muri press conference iza kuba kuri source dinire nyene. Ego.